Amahoro kuri mwebwe mwese bakunze ibi biganiro vya televiziyo Isanganiro, reka tubaha ikaze muri uwo mwanya wo kubashikiriza amakuru ayuno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Radio Isanganiro yaromanije imyaka 10. Reka tubahe ikaze no mwanya w'amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Radio Isanganiro yarumanije imyaka 19 iriko irasamirana, naho rero ngo itabuze intambamyi uyirongoye uno munsi arashima intambwe yo radio yagiye iratera harimo nko gushiraho igisata ca televiziyo. Haribonekeza hano mu gisagara ca Bujumbura ingeso y'abantu bata imicafu mu miferege mu makartier atandukanye, aho radio televiziyo Isanganiro yagendeye kuri uyu wa kane nko muri zone ya Wiyenzi, ikaba yasanze hariho aho bariko bazibura umuserege wazibijwe n'imicafu. Ivyo rero ngo bikaba biri mu bibangamira ikiyaga Tanganyika hamwe n'ibidukikije muri rusangi. Mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka tongere tubaha ikaze mw'idonido ryano makuru. Radio Isanganiro yarumanije imyaka 19 iriko irashikiriza ibiganiro. Uno musi rero ngo naho iyo radio ifise intambamyi zimwe uwirongoye uno musi arashima kubona hari intambwe yagiye iratera muri iyo myaka 19. Silver na Karutimana akavuga ko haba mu biganiro n'amakuru iyo radio televiziyo izoza irashimikira ku bijanye no kunywanisha. Abayishinze bari bafise iciyumviro cy'uko borondera ingene bahuza abarundi bafise ivyo bapfana cane kugira ngo bagire ibiganiro, bame bashira imbere ibiganiro kugira ngo barondera ingene basasagaza amahoro. Naravye abasa twahereye ko dushikiriza ibiganiro vyacu, amakuru yacu gushika ubu iradio yarakuze ku buryo ivyara televiziyo. Ubu turi radio televiziyo, si vya kera cyane mugabo vyerekana intambwe tumaze gutera muri kino gihe aho tugeze. Twaragize ingorane mu bihe bimwe turahagarika gushikiriza ibiganiro vyacu bivuye ku butegetsi budashimye ivyo twariko turashikiriza, aho novuga nk'igihe ca 2003 mu 2015 turafise ingorane zijanye nuko dusaye dukora ari mu vyo guhemba abakozi canke ari kubura ibikoresho. Hakaba n'igihe rero usanga n'inkuru zitugora kubera ko abo tuzaka ushobora gusanga batashimye kuziduhereza nkuko tuvyifuza. Ivyo byose ni ingorane tuba dufise mu kazi ka misi yose. Ico twemerera rero abatwumviriza nuko tuzobandanya ku ntumbero twari twishinze kuva mu ntango, dusimbataza amahoro, dufashe kugira ngo ateka akazi na muntu kubahirizwe gatsimbatare muri kino gihugu cacu, dufashe kugira ngo abarundi basubize hamwe kubari basanzwe bafise ivyo bapfa, dufashe kugira ngo iterambere ry'igihugu rishobore gusasagara muri kino gihugu cacu. Hanyuma tukemera yuko tuzokora umwuga nk'uko amategeko abidutegeka, ataho duhengamiye dutohoza inkuru, dushikirize inkuru yubaka kugira ngo ntihagire ibintu bizoba vyaciye kuri radio televiziyo iwacu vyo hava vyonona amahoro, bikonona umutekano, bikonona ugusubiza hamwe kw'abarundi n'abasanzwe baba muri kino gihugu cacu. Nagomba nkeza abantu bose bakora muri radio televiziyo uno munsi ko bakora ibikorwa vyiza, kandi abarundi batari bake n'abandi bose bashobora kubahumviriza ibiganiro, amakuru dushikiriza bashima. Nkeze n'abarundi basanzwe badutera intege, abatumviriza bari hirya n'ino batubwira bati ivyo biganiro vyanyu turabikunda. Ivyo byose biraduha inguvu, bikaduha ico no kwita ingoga zo kugira ngo tubandanye dukora akazi kacu. Turabandanya nano makuru mu gisata cyo guhimbaza imyaka 19 iheze radio Isanganiro isamirana. Urongoye ishyirahamwe ijambo ariryo ryashizeho iyo radio
avuga ko ukureka leta ibinyamakuru bikinjiza ibikoresho bitarishiye amatagisi ari kimwe mu byo tuma umwuga wo kumenyesha amakuru utera imbere. Nestor Ndikumana agahamagarira abarongoye inzego zitandukanye hamwe n'abanyamakuru ubwabo gukorera hamwe kugira bashike ku iterambere ry'igihugu. Nyamuneza imyaka 19 imyaka bike turi ku kivi tutanga amakuru dukwiye mu gihugu cyose n'ukuri umunezero udasanzwe. Ndakeje abamenyesha amakuru bari ku kivi, ndakeje kandi n'abanywanyi bishira hamwe ijambo na cyane cyane bamwe biyumvira ubwa mbere kino cyumviro cyo gutanguza isanganiro. Hariho byoroshe, hariho ibyagoranye. Turanezerewe yuko twagumye dutanga ijambo ku mpande zose, abantu bagashikiriza akababakiye, bakamenyesha ibibazo mbere bakanaterera n'umuti w'icokorwa kugira ngo abafujejwe gufata ingingo abatunganya igihugu, no kuvuga abarongozi, abatware kuva hasi gushika hejuru, kugira ngo bagende bazitorera umuti bidaciye muri zuguru, bidaciye mu ngimba. Hariho ibyagoranye, twovuga kuri ibya vuba 2015 murazi byagoranye, iradiyo igahagarara n'iminsi mike itariko irakora, abamenyesha amakuru bagatatana. Hari n'ibibazo ubunye bikihari ubona yuko bifise imizi mu 2015, tuvuga nk'ukuntu kurondera amakuru n'ubu bikigorana, ugasanga n'inkuru umuntu yabona kumenya ntiyarigoye kurondera bikagorana, ibiganiro bigasiba kubera userukira tuvuge nk'urwego rwa leta atitavye. Ugiye ku rubuga kurondera inkuru ugasanga uguteza gutwara ikete uciye mu biro vya mustanteri, ibiro vya buramatari, ugasanga mbere n'umukuru w'umutumba arakoze uri gukora iki ngaha. Urumva ko ivyo ari ibibazo bituma umwuga ugenda ugorana. Ibikoresho dukoresha biva hanze, bigugwa amafaranga menshi. Twosaba n'ukuri leta ikadufasha kugira ngo ivyo bikoresho byinjire bitarishe amatagisi, hakaba korohereza imenyesha amakuru ibikoresho kugira ngo dutohoze inkuru hama tuze tuyishikirize abanyagihugu. Usanga ubwo buryo burengeye kure ubwo tweheza tukinjiza, arico gituma usanga imenyesha amakuru bigenda bigoyagoya mu vy'ubutunzi. Leta yoheza ikaraba kugira ngo imenyesha amakuru dukore natwe twadukiwe kandi tubanaje duterera iterambere ry'igihugu. Turabandanya nano makuru muri ico gisata nyene, inkuru zidahengamye hamwe ngo n'ibiganiro bihuza abafise ivyumviro bitandukanye. Ivyo ngo ni bimwe mu bihumuriza abakunzi b'ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro. Navyo bikaba bishikirizwa na Dr Sixte Vinyi Nimuraba arongoye umugwi w'igihugu ujeje kubahiriza agateka kazina muntu CNIDH. Dr Sixte Vinyi Nimuraba agahamagarira abamenyesha makuru kwama bakarisha ubwenge mu bijanye n'umwuga wabo. Turashima akazi muri ko murakora kuko muragerageza gushikira bene igihugu. Iyo mwumvise inkuru muragira guhuza ivyiyumviro muravye abana bariya kugira ngo umene igihugu ashobore kuronka inkuru itomoye. Ico rero ni ciza kuko iyo utakigize usanga bahengamiye ku mugwi umwe. Isanganiro nibaza ko iri mu maradiyo make irondera inkuru ikashikya nakure, ugasanga n'umuntu naho yoba atari hafi muragerageje kumuhamagara hanyuma mukamushira ngaho kugira ngo agire ico ababwiye, abahe umuco. Ico turagishima. Ikindi naco nuko hari ibiganiro bidasanzwe mukunda kugira twe dushima kandi na rimwe natwe mudutumira, aho usanga abantu batabona ibintu kumwe canke batava mu migwi imwe bicarana kugira bashobore kuganira bahuze. Eka mbere hariho n'igihe mudutumira kugira ngo n'abatari hafi bashobore kubaza ibibazo haba kuri telefone canke haba kuvyandika, ku buryo umuntu ashobora kuronka umuco ku kibazo. Ico rero twebwe hano twaragishimye cyane. Murazi ko akazi k'ubumenyesha makuru akazi koroshe, nuko mwobandanya inyigisho ku buryo utunenge
murazi ko umuntu arashikirwa naho usanga yasitaye gatoyi no mu bamenyesha makuru aho bishika mukabandanya inyigisho kugira ngo abantu babandanye bateza imbere ubwenge bafise mbega mugakarisha ubwenge ntimunagume no ngaha. Turabandanya nano makuru mu gisata c'ibidukikije haribonekeza ingeso y'abantu bata imicafu mu miferege ibituma vyonona ikiyaga ca Tanganyika aho radio televiziyo y'isanganiro yaciye kuri uyu wa kane nko muri komine ya Mukaza muri zone ya Buyenzi ikaba yasanze hariho aho bari kubazibura umuserege wari warazivye musitanteri wa komine Mukaza agahamagarira abantu kwirinda iyo ngeso ngo kuko bituma vyonona ibidukikije muri rusangi. Oda Ndayishimiye uhereye ku muserege uri hagati y'uruzitiro rw'inzu ikorera mwishira hamwe ry'ubwishingizi ka hamwe n'uruzitiro rw'ahahoze ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru FFB uhasanga imyanda itandukanye bagiye barataho. Umanutse hepfo y'isoko ya Ruvumera muri zone ya Buyenzi uhasanga umuferege munini wazivye ko batamwe imyanda igizwe hanini n'ubucupa butandukanye. Abanyagihugu basanzwe bakorera hafi y'iryo barabara bavuga ko iyo myanda ibagirira ingaruka mbi. Ingaruka mbi ni nyinshi. Twebwe urabona mu kanya tuko turakorera ngaha hanya hahora huzura amazi kubera imiserege iba yuzuye. Hakuzura amazi abantu ntibaronka ukuntu bagenda, imiduga tuba turakoresha ntironka ukuntu igenda, ugasanga harabaye uruja n'uruza rutari gwiza kubera abantu batarako barabisikanya n'abandi. Kuri ico kibanza twahasanze abariko barahakora bavuga ko babikoze ku gushaka kwabo. Isa Minani aserukira ishirahamwe Intervention Rapide ririko rikora ico gikorwa. Environnement ikintu gikomeye cyane usaze nk'imifurege nk'iyi igira ingaruka mbi kubene gihugu no kubidukikije byose no embere no kwisi yose. Niyo ntumbero twabonye ati twebwe dusanzwe dusanura amabarabara mugabo hamwe go gukunda igihugu ukanacihebera niko twavuze ati ku mufurege wabaye kananira abahinga natwe tugerageze turabe ku buryo bwacu ko hari ico twoterera leta. Urongoye commune Mukaza Renovasi Ndayigaya asigura ko kimwe mu bituma iyo myanda itabwa mu bibanza bitabereye ari ukudatahura ko bishobora kubangamira ubuzima bw'abantu n'ibikoko. Guta imicafu ahariho hose ari ikosa rikomeye. Uwo mutima wuko tuba ahantu hasukuye, uwo mutima yuko dukingira ikiyaga cyacu Tanganyika mubona kigeramiwe uko nibaza ko mubizi yuko iki gice cyose kuva mu Gatumba kugenda gushika mu Ruziba nta namwe ushobora kwinjira ngaho mu mazi ngo utore ifi kiretse nyene tujya dufi usanga bariko bararoba ngaho nyene dusanzwe dushobora kuba turinda iyo micafu. Ifi zose zarimutse kubera ubegito bw'iwacu ubegito bw'abene igihugu tureka imicafu yose ikaja mu kiyaga ca Tanganyika. Ahamagarira abanyagihugu guhindura ingendo bagata imyanda ahabigenewe nayo kubarenga ku mategeko. Urongoye commune Mukaza yibukije ibihano. Twarafashe ingingo ndetse rikirashigwa mu ngiro no munsi yuko umuntu wese azofatwa muri no commune ariko ata ibicupa by'amaplastike mu yora canka amasashe canka indi micafu acibwa amande y'ibihumbi 10 biriko birakogwa n'ubu gusa nuko tutarashobora kuronka ababidufasha mu duce twose. Ku kiyaga Tanganyika tuhageze twasanze iyo myanda nka yose ariho yisuka. Ku nkengera z'ico kiyaga ahegereye ahishira hamwe Regideso rikorera uhasanga ubucupa bwo mu bwoko bwa plastike n'iyindi myanda itandukanye izanana hanini muri iyo miserege yisuka mu kiyaga ca Tanganyika. Reka nshimire bagenzi banje Oda Ndayishimiye hamwe na John Habonimana kuri iyo nkuru akaba ari nayo ikiye isozera ano makuru y'uno munsi. Abandi nshimiye ni mwebwe mwafasha akanya ko kuyakurikira. Reka nongere nshimire kandi n'abandi bamfashije kuyatororokanya ano makuru yose. Ndabifurize kugira ijoro ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro.